Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Isidagurika ry'isi rirageramiye impangu mu gace kari muri quartier ya Mutangano mu gisagara ca Bujumbura. Impangu zitanu zubatse mu buryo bwa kijambere ziramaze kubomoka. Abahinga mu bijanye n'uko isi iteye baravuga ivyokorwa vyihutirwa. Uburundi bwaratahukanye agashimwe kerekeye uguhanahana amakuru ku bijanye n'ibinyabuzima ku isi. Kubw'umwigisha wa kaminuza akaba n'umushakashatsi ku binyabuzima Gaspard Nakimazi kavuye ku kumenyekanisha ibinyabuzima biri mu Burundi no kubikorako ubushakashatsi. Muraza kubikurikira muri aya makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata ca politike. Abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bagiye kuzohurira mu Burundi mu kwezi kwa mbere kuza kugira ngo bigire hamwe ibijyanye no kugarukana amahoro mu gihugu kibanyi cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije haganutse avuye mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Murazi ikibazo kiduhanze mu karere, twaragize inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo turabire hamwe aho tugejeje ikivi kuva duhejeje ya nama yo muri Angola, kuko twabona umenga ntibiriko biratera imbere. Rero tubona biratera imbere bariregura bamwe bose imvo zo zarabitumye mu giciza twese turabiye hamwe turabakuru b'ibihugu, kuko byabara abakuru b'ibihugu bashika 8 kiretse umwe yari yazanye umuserukira igihugu ca Sudani y'Epfo. Abakuru b'ibihugu twese ico twabonye nuko ubu tutoja muri sokwe niruzi, tuvuge ruti dushaka gushika kuki, dushaka gushika ku mahoro, twiyashika ko kuti cononye n'igiki, tukitrakirabira hamwe duca dusanga yaba M23 nayo nyene irashaka amahoro. Catuvuga tuti rero ko ari ivyo ko bimeze uko twese tukaba tuvyumva kumwe, ubu rero dutangure tuje mu bikorwa. Aje tuma twaciye dusaba yuko inteko z'akarere ziri hariya muri Kivu ya ruguru ko zica zikorana n'ujeje gukurikiranishyirwa mu ngiro y'amasezerano ya Angola, ubwo nyene bakaja bagakorana na leta ya Kongo kugira baje kuraba ikibanza abagwanyi ba M23 boca bajamwo. Ico bamaze kukibona rero bace bagenda, hanyuma ingabo zo mu karere zice ziheza zice zicungera umutekano aho hose bahora bari kugira ngo abene gihugu ba Kongo bashobore gutaha mu ngo zabo batawe gukora ibikorwa byabo bari mu mutekano. Ico rero ubu ntitwiriwe turavuga tuti twikirangamisi iki, twavuze ko tugiye ku kivi turababwira bose ico bakora n'ingene biganiro vya leta ya Kongo bica bigenda. Mbere duca turemeza yuko mu gihe M23 izoba yemeye yuko ishizwe irwanisho hasi kacija muri ico kibanza kizwi, yuko baca batangura wa mugambi wo kubasubiza mu buzima busanzwe, abinjira mu gisoda kinjira mu gisoda bakaja mu biganiro hamwe n'abandi. Rero turiko turabiraba na leta ya Kongo yatwijeje yuko abagwanyi bo muri uwo muhari nabo nyene bavyemera, mugabo ugasanga rero kubera ukwinubana kwabaye hagati y'ibihugu niho bavuga ngo bazohava bahenda ngo ntibabijemwo. Duca tuvuga tuti ivyo ntibigoye, ubu niho tuzoba turi, reka tuje ku kivi tuzoheza turabudutobera uwo mugambi. Kandi twese ciza u Rwanda niho rwari ruri, Kongo niho yari iri, twese urumva niho twari turi, twese turavyemeranya. Nkaba rero mbona yuko hari mu icizere gikomeye yuko amahoro ashobora kuza. Mugaruka batwaciye dufata ingingo ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere tuzoca duhura kugira ngo turabe aho bigeze, duce tumenya izindi ngingo zifatwa. Mu kwezi kwa mbere impera zako twamvikanye ko ivyo bihugu byose bizoca bihurira ngahi Bujumbura kugira ngo turabire hamwe ingene vyifashe. Turabandanya nano makuru mu makuru y'ibidukikije. Isidagurika ry'isi rirabangamiye impangu muri quartier ya Mutangano mu gisagara ca Bujumbura. Impangu zigera kuri 5 zubatswe mu buryo bwa kijambere zikaba zimaze kubomoka.
bene amazu n'abahinga banonosoye ibijyanye n'uko isi iteye barahuriza ko imvo ari amazi hava mu mazu hanyengetera mu isi bigatuma yoroha mu rugendo rwo kwihweza imvo y'iryo siduka ry'isi kuri uyu wa gatatu abo bahinga basigura ko ibyo kwihutirwa ari ugukira amazi inzira ino nkuru tubaza Omer Nduwayo. Ni nko ku metero 300 uva ku gasoko bita ku Kabasazi ugana hari igituro c'amabeni ni metero zirenga 100 uva ku ruzi ntahangwa uduga ku ikaburimbo kwibarabara bita Nyankoni rihanyuka kwibarabara rikuru Mwezi Gisabo rigana kuri kaminuza yitiriwe umuco ico gice cyose giteragiwemwe ibiti imigano imikaratusi n'ubundi bwoko ariko ntivyabujije kwisidagurika ry'isi rituma amazu aharugwa mu mpangu zitanu asenyuka. Imvo zitangwa n'aba bahaba bazisanisha n'uruzi ntahangwa bati nigo rudukwegera. Imvo ya mbere ndibaza yuko ishobora kuba ari ururuzi rwa ntahangwa tubana n'ubwo ruri kure rushobora kuba rwagiye rurimba mu mizi amaparcelle yacu hanyuma buke tugataba tugashikirwa. Imvo nyamukuru igira kabiri noba nibaza nuko amazi yoba ava muri imitumi duhanamiye yaba amazi yo mafosse septique canke mapui perdu murabona yuko amazi atemba yisunga umwonga tukibaza yuko rero ayo mazi yoba yagiye amanuka bukebwe nk'uko twe turi dusa nuko turi kumumanuko akamanuka agashungurukira mu parcelle yacu hanyuma bigatuma isi yicara kubomoka kwa ahantu urabona uvuye ku ruhande rwo hepfo uduga hepfo ntihakoze kandi kubera amazi y'imvura amazi ava mu binogo vya piperdi no kuvuga yarabuza haca kuburyo aca mu kuzimu hanyuma isiranywa hanyuma harabomoka ariko uduze haruguru gatoyi hari ahantu hakoze no kuvuga ahantu hakoze harakomeye. Aleba Kundukize umwe mu batowe muri quartier Mutangano amenyesha ko iryo siduka ry'isi ryatumye imiryango itizayo. Amazu yarabomotse umva habanje haba imigaga ya migaga itera ija mu mazu bitera bibomora vyose kanaho benezo batera bagahunga tuma twiture inzego zidukurira kugira barabe ivyo boza gutabara abavyo boza gufasha. Amazi akoreshwa mu mazu ari mu bituma isidagurika ry'isi gibonekeza aho hantu. Insiguro za Desire Kubwimana umwe mu bahinga banonosoye ibijanye n'uko isi iteye bishikiye aho hantu. Imvo ya mbere nuko bubatse mu gihomoka ca kera. Bene ivyo bihomoka rero birakunda mu gico ita reactivation ikisubiriza. Ikindi twiyumvira ko vyavuye ko hari amazi ava ku mabati atemba ugasanga bayarungitse muri iki gihomoka. Hari handi mazi aca mu kuzimu nayo nyene batuma atera ingorane ziki zo gusitagurika kw'imisozi. Mu maguru masha tubona yuko abantu baba mu micungararo y'iki gihomoka kwimugwa. Ikindi naco turabona yuko mu maguru masha ibarabara ritegezwe gukingirwa. Kugira barikingire turabona yuko bo kubaka rya muserege usaba rusanzwe twara amazi hanyuma ikindi cokunda tworaba amazi yo mu kuzimu tukaraba nayo nyene tukacira umuserege uyashikana mu ruzi ntahangwa atarinze gutera ingorane. Uwo mwigisha wa kaminuza yongera koko ahantu horoshe hamanuka hatuma isi isenyagurika. Muri ico gisata nyene c'ibidukikije Burundi buheruka kuronswa agashimwe mu bijanye no guhanahana amakuru yerekeye ibinyabuzima ku isi Montreal muri Canada. Kubw'umwigisha wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mu binyabuzima Gaspard Ntakimazi ukumenyekanisha ibinyabuzima biri mu Burundi n'ubushakashatsi bwakozwe kuri vyo nivyo vyatumye Uburundi buronka aho gashimwe kuko bituma ibinyabuzima bifatwa neza hakanamenyekana ibibangamiwe. Aho haziye ubuhinga ngurukana bumenyi bwo gufasha kumenyesha abantu ibintu abantu bariko barakora n'ivyanditswe kuva aho Burundi bwinjiriye mu amasezerano ahuza ibihugu byose byo kwisi biraba byidukikije mu myaka y'igihumbi n'amajana 1997 basaba ibihugu byose byo kwisi kuguma
bakingira ibinyabuzima byabo. Uburebwa kuba bwarasinye amasezerano hari ibintu bwihaye kuzokora nuko muri amasezerano basaba ibihugu byose byasinye kugira tuvuge utororokane rw'ibinyabuzima byose bafise muri ibyo bihugu byabo. Natwe ngaha mu Burundi twarabitanguye turagira tuvuge liste urutonde rw'ibintu byose bizwi ngaha mu Burundi turagira mu myaka 2020 uko imyaka ine iheze tubiza kugira raporo yaho byo bintu bigeze. Aho rero Uburundi bwagize amaraporo menshi biratinya biruzura ahantu mu mabiro byo abahinga tuzi yo biri mugabo kwisi batayimenye. Aho rero secretariat yijejwe amasezerano irafise ngene ishaka ko tubitorukanya tubisha ahantu bose babona. Rero nka twarabigize hari nko mu 2005 na 6 n'8 twatangura twabishira hamwe mu tuvuge mu buryo ngurukanya bumenyi tukabishira ko kugira abantu bo hanze babimenye. Abantu bose ngaha mu Burundi bafite ico bazi ku binyabuzima twaragiye hamwe turabitororokanya hanyuma turavyimiriza muri ubwo bugo ngurukana bumenyi bita site web. Hari ikintu bita sahashe mu Burundi ico kintu kirakomeye gose nico iyo secretariat yo hanze ya amasezerano afasha nico itangira uburyo twe twabigize rero kandi imva ko ivyo vyashimwe umwe wese kuyimuraba tuvye hayi ibikoko amafi inyoni koko duto koko binini hari abandi batsi ivyatsi bazeho biri ingene vyagiye biramenyekana kwisi cyane cyane ngaha mu Burundi kuko twe toyibana nkuko tuko turabigira tuvuge bihere ku bashakashatsi twe turi ngaha muri kaminuza turafise abantu benshi bize bahejeje nabandi bakiri ngaha aho bose tubasaba ibyo baza bandika bayidushikiriza natwe tubishire kuri iyo site nyene internet icungwe cyane nabo muri OBP. Burya ubunyabuzima ibinyabuzima naho tubifise mu Burundi si gwacu gusa ni ivy'isi rero nabari hanze bose burya babihanze amaso nta rusha dufise yuko tubireka ngo bidupfane ngo biduherane ko biheze n'isi zo bihomvye dushaka kubunga mu ikintu utazi kugira ukimenye rero naho n'abantu bagira ubushakashatsi. Ano makuru tuyarangirize muyavugwa mu makungu mu gihugu ca Ethiopia aho imfashanyo yari maze igihe kirekire irindiriwe mu gisagara ca Tigre yatanguye gushika buke ubwo amakuru dukesha bagenzi bacu bakorera televiziyo y'abafaransa France 24 ibiganiro byo guhagarika intambara byabaye mu ntango z'ukwezi kwa munyonyo nivyo vyatumye ivyo mfashanyo zitangura gushika ino nkuru tibaza Lidi Gahimbari. Au Tigre, des personnes font la queue pour obtenir de l'aide humanitaire. Mu gisagara ca Tigre ni mu gihugu ca Ethiopia abantu batonze imirongo kugira ngo baronke ifashanyo. Uyu agira ati twahitanye abana bacu gusa nta kintu na kimwe cyo gufungura dufise nta n'igikoresho na kimwe cyo guteka dufise eka ngaha nta n'amazi yo kunywa dufise abantu bakuze cyo kimwe n'abana baguma bapfa. Kwezi kwa munyonyo inyuma y'imyaka 2 y'intambara leta ya Ethiopia hamwe n'abagwanyi bagwanya leta bakaba barasinye amasezerano yo guhagarika intambara. Kuva ico gihe imfashanyo zikaba nabi mu gisagara ca Tigre. Muri kino gihe ibibanza bivurirwamwe abantu vyashizwe hatandukanye kwitura abaganga bikaba bibera ku mugaragaro hanze ariko imiti n'ibifungurwa bikaba bikenye muri ako karere. Uyu muganga agira ati abana bari musi y'imyaka 5 baragwaye indwara zo gufungura nabi ntidushobora kuvura abo bana n'imiti gusa atabifungurwa dufise gushika ubu biraturenga kuko turabaha imiti uyu munsi ariko ejo bakaba bagarutse kandi banemvye cyane ntitwa tumenye ico bagwaye ariko nta kundi turi bugire. Leta ya Ethiopia ikabihakana ko yahagaritse imfashanyo zija muri Tigre. Abantu barubwo mu bihumbi barishwe abandi barakomereka abandi bihumbi kandi nyene bakaba babuze ubu ico bafungura. Et de nombreux autres manquent de nourriture. Amakuru twabateguriye rero ni hano aciyagarukira reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya.